Coucou les gens ndabaramukije mumeze neza nizere ko mumeze neza aho muherereye bakunzi ba Step Media so uno munsi tuje ubwa mbere na mbere kwanza kubashimira ku rukundo muri ko muratwereka subscribe iriko iraduga nukuri n'urukundo rukomeye cyane muri ko muratwereka muri Step Media turabashimira cyane kandi turabakunda nkuko twabibere ko tuzokoma tubanezereza tuzokoma twabikoze kwa kundi nyene nyene so guys uno munsi tuje mu yindi look like nituje nkuko mutumenyere nk'aba journaliste no ahubwo tuje dusangira inkuru ni inkuru bon niryoshe kumva oya ariko nugufashanya like mbega ubigushikiye ivyo bintu nawo kwifata gute so we can start now okay so datanguye yari umukobwa n'umuhungu bari en relation bari bakundanye gusa umukobwa yari imbere mu mashuri donc no yatanguye guheza ava yuko umuhungu aheze ishuri umukobwa yarahejeje ishuri umuhungu arabandanya nawe harageze igihe araheza ishuri ahejeje uwo muhungu yari umunyengozi reka ndabivuga ko yene sa yari umunyengozi arafeta diplome yiwe ayifese sheri wiwe aramutumira comme d'habitude doshobora gutumira sheri wawe uwo mukobwa yari umunyagisagara yarasanzwe ari wino Bujavire okay aremera aravino ibujumbura genre muri wabo ntiyasavye uruhusha donc yagiye ingozi agiye muri fete ya sheri so guys ibintu byabaye nakasa mutwe so reka tubandanye yarashitse muri fete arabwira sheri wiwe sheri nashitse ese woza kuntora sheri wiwe arazaramutora kwibarabara baragenda wowe yaciye amusiga ngaho ama protocol irazira protocol iramwereka aho yicara gusa igitangaje nuko aticaranye na sheri wiwe cyo nico kintu gitangaje cyane umuhungu yari yicaranye n'ubundi mukobwa so umuhungu baramuhaye ijambo umwanya w'ijambo giwe ryo gushima nkuko bisanzwe bizwi iyo umuntu bamufite diplome aragira umwanya wo gufeta so yarafise plutôt umwanya wo kuvuga ijambo giwe warageze aravuga ijambo ewana arashimira abavyeyi arashimira abagenzi biwe arashimira abantu bose gusa hari akantu yaje kongera ko gatangaje aravuga ati uno munsi ndi niteka ryo kwereka umuryango umukobwa nahisemwo ko yombera umufasha icaje kuba gitangaje rero guys mu kuvuga yavuze ati uwo mukobwa n'umukobwa afise genre n'umukobwa ndamukunda tumaranye igihe kirekire iki aravuga ijambo hama aca presenta uwundi mukobwa ntiyerekanye wa mukobwa umwe yarasanzwe bazi umwe yari yaduze aje ku bwa sheri wiwe like aje mu rubanza rwa sheri wiwe yacerekana uwundi mukobwa bari bicaranye aravuga ati ikirenzeho asanzwe afise n'indayi wanje wa mukobwa yarabaye shoke aratangara cyane arumirwa aravuga ati navuye ibujumbura nduze nje ku rubanza rwa sheri waje none aciye agira ko yerekana uwundi mukobwa kandi kirenze ko afise n'inda yiwe guys n'ibintu bibabaje cyane yarabuze ngene yifata ararindira umuhungu araza kuvuga ijambo so yaje kuvuga ijambo biramunanira kwihangana acarasohoka avuga ati nditahiye arigumura iki wa muhungu amukurikiye bahurira muri koridoro ariko arasohoka umuhungu aramubwira ati sheri ndaza kukwexplica ndaza kubwira byose ukuntu ibintu bimeze umbabarire kandi uraza kubitahura cyambwira ati gusa tora kano ga collab ukanwe karaza kugukalma like karaza gutuma utuza gatoya umukobwa aravuga ati sawa turaza kuvugana acatora kaga collab arakanwa icaje kuba n'igikirero wa mukobwa yaje kuri tuva asanga aryamye mu gitanda asanga aryamye n'abahungu batanu babagenzi wa musheri wiwe guys yararize arabura ingene yifata ico yakoze yaciye atekera impuzu ntiyarose nisha avuga sheri we ntaciye yamuvugishije nta kintu na kimwe yaciye asubira aramanuka arataha iwabo guys yamaze igihe adafungura yamaze igihe atavuga yabaje kuko n'ibintu bibabaje guys imagine ugiye ku rubanza rwa sheri wawe agaca present uwundi ikibabaje agaca kuvyola like agatuma abagenzi biwe baza kukuvyola guys n'ibintu bibabaje cyane so mbega ari wewe bigushikiye wo kwifata gute abahungu ba kino gihe genre ntibera kuko n'abakobwa ntibera mbega ivyo bintu bigushikiye wakwitwara gute guys n'ibintu bibabaje cyane ifu ko duhindura umuntu yakoretse ko agukunda guys mwereka ko nawe umukunda apana yuko genre umuntu akwereka urukundo wenyene oya mwereka ko nawe ubyitayeho umwitayeho kuko abakobwa barakunda affection like barakunda umuntu abahakeya si abakobwa gusa ko abakobwa barakora amakosa
ego sindabiharira ariko ubu turiko tuvugana kuri yo sije y'uwo muhungu guys ibintu yakoze ntibibaho ese ari ubundi muntu yamaze kubikora guys duhuriye muri commentaire niba ufite ico wobivuga ko nawe ugira ico bivuga ko vraiment kuko ni ibintu bitangaje ni ibintu bibabaje cyane umuntu nawe wa mwarigeze yarigeze gukorera ikosa ibuke basi ko wigeze gukundana ntumukorera ibintu nk'ivyo guys so duhuriye muri commentaire ugire nawe ijambo uterereye so ndabakunda nifuza ko tuzohorana duteramana sinoza ngahandi kuvuga jenyene oya ndifuza namwe ko mugira ico muterereye hehe muri comment so ndabakunda ciao ciao